Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 10 turasoma kuva ku murongo wa 38 tumanuke hepfo dushikane ku 42. Haravuga ngo maze bariko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiza mu nzu yiwe. Uwo yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarikira umutima kuzimana vyinshi, aramwegera aramubwira ati, mugenzi mwami. Mu yindi Bibiliya nshasha aho bavuze ngo mwami, nibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikogwa, nuko mubarire amfashe. Umwami Yesu aramwishura ati, Marita Marita, uriganyira wigora muri vyinshi, ariko ibikwiye rwose ni kimwe, kuko Mariya ahisemwo umugabane mwiza atazokwakwa. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Dusangira aya majambo, ijambo rivuga ngo twicare ku birenge kwa Yesu. Haleluya. Aha Yesu yari karagendagenda mu mihana. Usomye Bibiliya urasanga ahantu henshi nyene Yesu ari karagenda, kuko yaguma agendagenda avuga ubutumwa bwiza. Hanyuma haraho usanga Yesu yarinjiye bagasangira nabo ahatandukanye. Haraho yinjira ari wavyibwiye abishatse kubera afise intumbero yo gukoraho igikorwa kanaka, n'ahandi yinjira bamugobereye. Aha rero turasomye amajambo y'Imana ukuntu Yesu yari karagenda mu mihana, hanyuma ashika ahantu Marita aramwakira. Marita amwinjiza mu nzu yiwe. Marita amwinjiza mu nzu yiwe. Marita rero ngo yabana na Mariya. Hanyuma yabana na Mariya. Marita rero amaze kumwinjiza mu nzu aramuha ikaribu, aca musigaho, agenda kwiruka mu gikoni. Nyene aracanganya nyene nk'umumama nyene akerebutse mu gikoni, aza gucanganya arondera ibintu yo muzimana kugira ngo amunezereze. Ariko Mariya mwene wabo aca arigira ku birenge vya Yesu ngo ba yiyicariraho. Bibiliya yatubwiye ngo niyicayeho amuraba mu maso gusa. Yesu yari karavuga, bisigura ko hariho n'abandi bantu batandukanye. Murazi ko intumwa bagendana, ndizera ntibabivuga neza ariko barinjiranye. Hanyuma acatangura kuvuga amajambo y'Imana, abaganiriza amajambo y'ubugingo. Mariya rero yicara ngo yumva amajambo y'Imana. Ariko Marita ahangayitse mu gikoni, arushe ari karatigita. Hanyuma yumva arababaye, arazabwira Yesu ati, none ga mwami, uyu mukobwa tuvukana ni wo mubwira kaza kumfasha. Mu yandi majambo umurekere nyene ku birenge vyawe agume yicayeho aho kuza kumfasha. Hanyuma Yesu aramubwira ati, Marita Marita. Mu yandi majambo yaramuhaye ipoto, uko yari yibaza ko amwishura ibirenze ibyiza birenze ibyo, kwaca amubwira ati, Mariya hoji genda umufashe. Aramuha ipoto, acamubwira ati, Marita Marita, wewe uri kurigora mu majambo makuri, kurikoroga mu bintu bitagira ikimazi. Nico yamwishuye Yesu. Uri kurigora mu bintu bitagira ikimazi, uriko wigora mu bintu vyinshi. Mu yandi majambo, jewe ibyo nkeneye si ivyo vyo kurya uri kuratigitamwo, ivyo nshaka si ivyo uri kurakora. Marita yibaza ngo niyamugaburira Yesu aranezerwa, niyamenya yuko Yesu ataratunzwe n'indya twese turya. Ndibuka hamwe yari kumwe na wa Musamariyakazi, bariko baraganira ko hamwe kuri ryari bamuravyibuka. Abigishwa baje ngo bari bavuye kurondera ivyo kurya, ngo baramubwira ngo mwami Yesu, ingo tuguhe utwo kurya utamira. Aca arababwira ngo indya zanje ntazo muzi. Hanyuma baravuga ngo baca barabazanya ngo mbega ngo hoba hari umuntu yoba yamuzaniye ivyo afungura tudahari. Hanyuma Yesu aca bishura ijambo. Usomye aha muri Yohana 4 ku murongo wa 34 aca aramwishura ngo Yesu arababwira ati, indya zanje ni ugukora ico wantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Haleluya. Marita niyarazi ibifungurwa Yesu akunda ibyo ari byo. Yesu aravuga ngo ifungurwa zanje ni ugukora ibyo data agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Ivyo birampagije. Mu yandi majambo, Yesu bamugaburira batamugaburira, yarahagijwe no kuvuga ubutumwa bwiza no gukora ivy'Imana igomba, hanyuma agaheraheza igikorwa ciwe, hanyuma akigira amahoro. Haleluya. Haleluya.
mu yandi majambo murumva ko Marita yatakaje umwanya. Nivyo Marita yariko akora igikorwa ciza, aba Marita hari igihe tubakenera nyene twebwe kuko turi abantu tukabakenera, ariko Yesu yaramubwiye ko ataramukeneye cyane. Marita rero icankoze ku mutima ngo ahejeje kwakira umwami Yesu yaciye amushira mu nzu ati karibu, amuha agatebe aca arigira, nkuko benshi muri twebwe dushobora kuba twarabikoze, tukamuha kaze umwami Yesu, tukamuha kaze, tukamuha icicaro neza, hanyuma tukaca dushibuka gutigita, kuko Marita nivyo yakoze, yaciye ajya gutigita. Niyumviriye kuri aya majambo nsanga dushobora kuba benshi turi mu nzu y'Imana turaba Marita bahaye icicaro umwami Yesu mu nzu, hanyuma tugaca tujya gutigita, kandi umwami Yesu nawe ariko aravuga, ariko arakora, ariko Mariya ahitamwo ngo umugabane mwiza atazokwakwa, umugabane wo kwicara ku birenge vya Yesu. Haleluya! Ndakwifurije kugira inyota yo kwicara ku birenge vya Yesu, wumva amajambo y'ubugingo. Haleluya! Mariya ngo yahisemo umugabane atazokwakwa, ivyo guteka bizohera ibyo guteka bizohera, ibyo gutigita dukora ibi na biriya bizohera, ariko kwicara ku birenge vya Yesu nivyo agomba, na n'uyu munsi nivyo anyotewe, yuko umunsi ukwiye ugeze tuzogenda rero kwicarana ibihe bidashira, tukicara ku birenge vyiwe. Haleluya! Umwitwarariko, Marita agira umwitwarariko, kandi Yesu unyene ubwiwe niwe yavuze ngo mubanze mwitwararike iby'ubwami bw'Imana. Aho yariko aragenda yigisha naho nyene arabwira abantu mu yandi majambo, nimwitwararike kungaburira, nimwitwararike kunzanira amazi yo kunywa, ivyo ntibiba ari byo mwitwararike, mubanze mugira umwitwarariko w'ubwami bw'Imana, ibindi byose muzovyongerwa. Haleluya! Aha yaba Marita yarahari, kumbure yari gutahura akamenya ngo kumbe burya Yesu ikintu atugombako sukuja gutigita turondera ivyo tumugaburira, kumbe icyo tugombako agomba yuko turondera ivy'ubwami, mu yandi majambo twicara tugatuza tukumva amajambo y'ubugingo. Haleluya! Nkuko Mariya yabikoze. Kwicara ku birenge vya Yesu birafise inyungu nyinshi, nico gituma ndabikwifuriza, kandi izo nyungu sizi ibihe bidashira gusa, ariko na n'uyu munsi kwicara ku birenge vya Yesu harimwo inyungu nyinshi. Inyungu ya mbere, urahishurirwa. Wicaye ku birenge vya Yesu urahishurirwa. Uyu munsi kumbure habuze ihishurirwa kubera kuticara ku birenge vya, kudatanga kanya gakwiye ngo twicare dutuje ku birenge vya Yesu. Umuntu yicara bebaguzwa, yiruka muri vire, yiruka kudandaza, umuntu yiruka muri biriya na biriya, akanya gakwiye ko kwicara ku birenge vya Yesu muri no misi ya nyuma kabuze. Duha umwanya akazi kacu cyane gusumba ibindi, duha umwanya ibindi bikorwa byose uretse kwicara ku birenge vya Yesu. Kwicara ku birenge vya Yesu birimwo inyungu yo guhishurirwa. Wicara ku birenge vya Yesu urahishurirwa, ukamenya igikwiye n'ikibereye cyo gukorwa mu mwanya wacu. Ikibigaragaza usomye muri Yohana 12 kuva ku murongo wa 1 ugashikana ku murongo w'8, muraza kuhasoma, haravuga inkuru z'uyu Mariya nyene, n'uyu Mariya nyene mwene wabo na Marita, ukuntu yahishuriwe gukora ikintu mu mwanya wacu. N'uyu nyene yagiye mu gihe Yesu yarageze kwa Simoni umunyamibembe, hanyuma Mariya aramenya ngo burya umwami Yesu ari hafi yo gupfa. Arabihishurirwa, aca arirukanga agura amavuta atamirana gose, bamwe bavuga ngo ni parfum itamirana cyane, aragenda arayigura, kandi ngo yari y'agaciro kubera amaze kuyizana akayisuka ku birenge vya Yesu, ngo yaratamiranya aho bari bicaye hose. Hanyuma bigishwa ngo batangura kwidodomba ati ubu buhombe burakomeye, aya mavuta ukuntu azimbye, iyi parfum ukuntu izimbye cyane, ni gute uyu mugore yoyizana akayisuka ku birenge vya Yesu? Mugabo usomye muri Mariko no muri Matayo hoho bavuga ko yamusutse ku mutwe, bavuga ko yamusutse ku mutwe. Ibyaho yamusutse siho nkeneye,
ariko nshaka gushimangira ukuntu Mariya yahishuriwe gukora ikintu gikenewe mu mwanya wacu. Haleluya. Arazana ahishurirwa ko Yesu ari mu gupfa, ahishurirwa ko Yesu ari mu kubambwa. Ibi byerekanwa n'amajambo Yesu yaciye avuga kuri uyu murongo, ku murongo w'indwi. Bamaze kwidoga abigishwa biwe baravuga bati n'agahombo gakomeye. Hanyuma Yuda we wacu aravuga ngo aya mavuta yogurishijwe denari y'amajana 3, hanyuma izo denariyo zigafashwa boro. Urumva Yesu arabumviriza arababwira ati mwebwe aboro muramana iminsi yose. Niho yaca ababwira ngo nimumureke, mu yandi majambo nimumuve ko Mariya, nimumureke, kuko ivyo yabibikiye umunsi wo guhambwa kwanje. Usomye muri Matayo havuga ngo, Matayo 26 umurongo wa 22, ngo igitumye nsuka ko ayo mavuta ku mubiri nukuntegurira guhambwa. Mariko nawe 14 umurongo w'8 avuga ngo akoze uko ashoboye ansutsa amavuta ku mubiri kuwutegurira guhambwa bitaraba. Haleluya, haleluya. Bisigura ngo Mariya yari yahishuriwe muri we ko Yesu ari hafi yo gupfa hanyuma ahambwe. Aca rero aza kugura aya mavuta ayamusukako. Ibi yabikuye hehe? Ku birenge, ku birenge kwane. Yabikuye ku birenge kwa Yesu. Kwicara ku birenge vya Yesu harabamwo guhishurirwa, kubera mu majambo Yesu yari karavuga. Mu gihe Mariya yari yicaye ku birenge vyiwe yaravuze ibintu byinshi. Mariya agira ihishurirwa muri we. Mariya yumva arunguka ibintu bitari bike. Ureo kwicara ku birenge vyiwe nivyo vyatumye ahishurirwa, aza kumusuka kwa aya mavuta yamutegurira guhambwa kwiwe. Kubera usomye aya majambo iki gihe yamusukako ngo hari hasigaye imisi 6 kugira ngo bamufate bamugirire nabi hanyuma bamwice. Hari hasigaye igihe gito cyane. Mu yandi majambo uyu Mariya arahishurirwa, aza gutegurira ngo umubiri wiwe guhambwa. Haleluya. Harimwe inyungu rero yo guhishurirwa. Bene data muze twicare ku birenge kwa Yesu. N'umwanditsi wa Zaburi yarabivuze yuko gusoma amajambo y'Imana, gusoma ivyagezwe harimwo guhishurirwa. Muze dusoma amajambo y'Imana kugira ngo duhishurirwe. Niho tuzomenya ico dukwiye gukora mu gihe gikwiriye. Niho tuzogera mu situation tumenye ico twokora. Imana idufashe cyane. Harimwe iyindi nyungu, biduhindura abavukanyi ba Yesu kwicara ku birenge vyiwe. Muravyibuka cya gihe abo bavukana na nyina baza kumurondera, yiyicariye mu nzu ariko araganiriza abantu amajambo y'Imana. Hanyuma umwe araza aramubwira ati mwigisha, erega mama wawe nabo muvukana baraje kukurondera, bashaka ngo mubonane. Yesu aramubwira ati, inyishu yamuhaye yamubwiye ngo mama na bene mama ni bande. Niyo nyishu yamuhaye, mama na bene mama ni bande. Aca aramubwira ngo mama na bene mama naba mu yandi naba bicaye ku birenge vyanje, naba bariko barumva ivyo mvuga, naba bagumye hafi yanje, naba baje kundondera kugira bumve amajambo y'ubugingo, naba bene mama na bene mama naba. Haleluya. Uko tuzoba ku birenge vya Yesu tuzoba turiko turagaragaza dutangaza ngo Yesu uri umuvukanyi, ndumuvukanyi wawe, uri grand frère wanje. Haleluya. Ndumuvukanyi wawe Yesu, ndumuvukanyi wawe. Kwicara ku birenge vyiwe bituhindura abavukanyi biwe. Kandi igikomeye yaciye avuga ngo ko ari bo bahigwe, abicara bumva amajambo y'ubugingo kandi bigata ko bakayabungabunga. Aravuga ngo abo nibo bahirwe, abo nibo bahiriwe. Haleluya. Nimuze twicare ku birenge vya Yesu tuzoba bahirwe. Twicare ku birenge vya haleluya. Muze twicare ku birenge kwa Yesu tuzohakura amahirwe, tuzohakura amahirwe, tumererwe neza, duhishurirwe, duhinduka abavukanyi biwe. Abandi bose ibya nyina iby'abavukanye batumva amajambo y'ubugingo, nitube abiyitirira aba Yesu tutigera twicara ku birenge vyiwe. Abantu bakwiye kumwiyitirira bakavuga ngo Yesu
uri grand frere Yesu, uri uwanje nanjye ndi uwawe, n'abantu bicara ku birenge vyiwe. Nituze turamwiyitirira tuticara ku birenge vyiwe. Uyu munsi kandi niko biri muri no misi ya nyuma. Ni Yesu ashimwe, Yesu nuwanje, Yesu ibintu vya gutyo, ariko tudafata akanya ngo twicare ku birenge vyiwe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Kwicara ku birenge vya Yesu, iyindi nyungu bituma twama ivyamwa. Nagira ndakubwire ngo kwama ivyamwa bizokugora udafise umwanya wo kwicara ku birenge vya Yesu. Kwama ivyamwa bizokugora utafise umwanya wo kwicara ku birenge vya Yesu. Abantu bama ivyamwa n'abantu bicara bafise umwanya wo kwicara ku birenge vya Yesu. Haleluya. Kwama ivyamwa n'inyungu iva mu kwicara ku birenge vya Yesu. Haleluya. Yohana 15:5 haravuga ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami. Uwuguma muri jewe nanjye nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane. Haleluya. Kuko ataco mwobasha gukora mutamfise. Yesu ashimwe. Yesu niwe muzabibu w'ukuri, uwuguma ku birenge vyiwe, uwuguma muri we. Uwo rero nawe Yesu acaguma muri we, hanyuma agaca yama cyane, kuko nta na kimwe dushobora gukora tutamufise. Haleluya. Tuticaye ku birenge vyiwe, ibyo dukora bizogorana, ibyo dukora bizotugora. Nta na kimwe dushobora gukora tutamufise. Abaguma ku birenge vyiwe nawe acaguma muri bo, hanyuma bagaca bama ivyamwa cyane. Haleluya. Kandi ivyo nukuri muze mubirabe. Abantu bakunda kuguma ku birenge vyiwe, bakunda kumva ijambo ryiwe, bakunda kuza ku birenge kugira ngo baganire na Yesu mu masengesho, abo barama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Ariko abantu badakunda kuza ku birenge vya Yesu usanga babayeho mu idini ari wa wundi ryabuye riba riri mu mazi rinyerera gusa, umunyereye ko muhuriye hajya hanze akaba ari we wikubita hasi. Kubera iki? Yabaye ibuye riri mu mazi. Kubera iki? Yarinjije Yesu mu nzu, acaragenda gushugurika, acaragenda gukora ibikorwa byinshi, acaragenda yitwararika byinshi bindi binyuranye no kwicara ku birenge vya Yesu. Ariko wicaye ku birenge vya Yesu nawe acaguma muri wewe, agaca gushoboza kwama ivyamwa, ukabera umugisha abandi bakakuryako, bakaryoherwa, bakamererwa neza. Haleluya. Nimuze tugira inyota yo kwicara ku birenge vya Yesu, twongere twama ivyamwa. Uyu munsi hari abantu batariko barama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Aho hanze usanga abitirirwa izina rya Yesu bariko bararitukisha. Kubera iki? Batariko barama ivyamwa vyiza bikwiranye no kwihana. Kubera iki? Nta kanya bafise ko kuba ku birenge vya Yesu. Ubaye ku birenge vya Yesu urahanurwa n'ijambo ryiwe. Ubaye ku birenge vya Yesu urategwa intege n'ijambo ryiwe. Ubaye ku birenge vya Yesu arakugira inama, arakubwira uko ukwiye kugenza ibi canke biriya, hanyuma ugakora ibikorwa bikagenda neza, ukama ivyamwa abandi bakabibona. Ubaye ku birenge vya Yesu ahavana ingeso nziza. Ubaye ku birenge vya Yesu ahavana ibikorwa vyiza nyene, ibikorwa vyiza bigirira neza abandi. Haleluya. Ubaye ku birenge vya Yesu ahavana imvugo nziza, nahavana kwidodomba nka Marita. Abo iyo mu gikoni baridodomba. Kubera iki? Urya yicaye. Kubera iki? Ibi na biriya. Urya kubera iki? Bamuhaye kijya kibanza. Erega Marita nta wari yamuhaye ikibanza, niwe yacihaye. Yaramenye igikenewe, yaramenye igikwiriye, ariho ikibanza ku birenge vya Yesu. Aramenya ngo ikinkwiriye, ikimbereye ni ku birenge vya Yesu. Haleluya. Haleluya. Muze tugira inyota yo kwicara ku birenge kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Tugume ku birenge vya Yesu, abantu bazobona vy'ukuri uko Yesu ari muri twebwe. Kuko uyu munsi hari igihe tuvuga Yesu mugabo umuntu baravye ibikorwa turiko turakora nibabonemwo Yesu. Nibyo canke sivyo? Nibyo canke sivyo? Hari igihe tuvuga Yesu hanyuma baza kuraba uko twambaye bagaca bavuga
none Yesu yambara kujya rega Yesu arafise uko yambara. Yesu arafise uko yambara. Yesu ashimwe. Nitumwinjiza muri twebwe ngo kugira ngo tugende gusa. Tumwinjiza muri twebwe kugira ngo tumukwize nyene tumwambike twikwize. Haleluya. Yesu ashimwe. Nitwaguma ku birenge vyiwe, nukuri n'abatubona bazomenya ko turi aba Kristo. Nitwaguma ku birenge vyiwe, tuzohakura urukundo rwuzuye. Duce dukunda, nidukunda abadukunda gusa, ariko twisange twakunze n'abansi bacu. Nitwaguma ku birenge vya Yesu, tuzohakura gukorera abandi, kwiyumvira ku bandi. Nituzorya twenyene, ngo twambare twenyene, tunywe twenyene, oya, tuzohakura gusangira n'abandi. Haleluya. Nitwicara ku birenge vya Yesu, tuzohakura kwishura neza, mu nyishu zacu. Abantu barashobora kumva yuko Yesu ari muri twebwe nuko atari muri twebwe. Kwicara ku birenge vya Yesu harimo inyungu nyinshi. Ico majewe nawe tukagira umwete wo kwicara ku birenge vya Yesu. Turondera akaryo ko kwicara ku birenge vya Yesu. Sinzi ukuntu maze imisi, sinzi imyitwarariko umaze mw'imisi muri no misi, sindabizi. Sindabizi igihe uherukira kwicara ku birenge kwa Yesu. Erega kwicara ku birenge vya Yesu si kwicara ngo uce wiruka. Mariya yaricaye aratuza, nta kirahuri yagiye kuzana, nta mazi yagiye kuzana, nta kintu na kimwe yaricaye ku birenge aratuza, ibindi ntumubaze, ngo yari yicaye yumva ijambo ry'Imana. Uheruka kwicara ryarutuje kugira ngo wumve ivyo Yesu avuga, kugira ngo umenye ico Yesu atugombako. Yesu yarabuze abantu bicara ku birenge vyiwe. Uyu munsi Yesu arababajwe n'imyitwarariko turimwo imisi yose, abantu batakironka umwanya wo kwicara ku birenge vya Yesu. Abantu barabuze umwanya. Nuhave wibaza ngo icababaye ngo nukuza ukaririmba. Oyaye kuririmba bizohera. Ibi dutonda ngo bashireka amabusanse n'amapresence bizohera. Mwijuru nivyo tuzoguma turirimba, ariko ibi sivyo Yesu ashaka ibimuza gukora. Kuza gukubura urusengero sivyo ashaka gusa, gutanga igira 10 cyawe sivyo ashaka gusa, icagukeneyeko nukwicara ku birenge vyiwe. Ivyo bindi bigakurikira. Haleluya. Ivyo bindi ni wabigutuma. Haleluya. Usomye muri Mariko igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere, haravuga Yesu atoranya abigishwa biwe, abigishwa 12. Usomye oya reka tuhasome ngira niho no havuga neza. Yesu atoranya abigishwa 12, Mariko 3. Guhera ku murongo wa 13 n'uguhera ku murongo wa 13 havuga ngo maze aduga umusozi muremure, ahamagara abo agomba baza kuriwe. Nyumviriza rero ku murongo wa 14, atoranya 12 bo kubana, bo kugira gute gahemu, bo kugira gute, bo kubana. Oya, atoranya 12 bo kumutekera ivyo kurya, 12 bo kumuzanira amazi yo kunywa, atoranya 12 bo kumumesurira impuzu, atoranyamo 12 bo gukubura urusengero, atoranyamo 12 bo kuririmba imisi yose. Bo kuririmba bagira ama repetition. Atoranyamo 12 bo kubana nawe, amashi menshi, bo kubana nawe. Mu yandi majambo, ico Yesu atugombako, ico yaduhamagariye cyambere nukubana nawe. Ico akurondera ko cyambere nukubana nawe. Ikigira kabiri havuga ngo maze ngo abatume kwigisha. Babanje kugira iki? Kubana nawe. Wakabari wabatuma, mugabo babanje kubana nawe. Ubu turituma tukiruka tukagenda gukora ibyo atadutuma.
burya kwirukanga ukajya gukora, ukajya kuvuga ubutumwa, ukajya kuririmba, ukajya kugira na biriya, atamwanya waronse wo kubana nawe, no kwituma wewe nyene. Mu yandi majambo ibyo uri kurakora avuga ngo ninde yabigutumye. Yatoranije 12 bo kubana nawe, hanyuma bamaze kubana nawe ababwire, abigishe, abahanure, ababwire amajambo, hanyuma acababwira genda rero mukore ibi nibi. Kandi murabizi ko mu nyuma yatinze akabatuma 2 arababwira ngo genda muvuge ubutumwa bwiza, arabatekerera. Hanyuma si ivyo gusa, no kugira ububasha. Mu yandi majambo iyo twitumye turahakwa kugenda atabubasha. Nico gituma usanga bitagenze neza, ibitangaza ntibikoreke n'ibindi, kubera twagiye atari we yadutumye. Nitwaronse umwanya wo kubana nawe ngo atubwire icyo dukwiye kujya gukora, dukwiye kujya kuvuga, hanyuma acaduha n'ububasha. Erega na babandi yatuma 2 muravyibuka, na bamwe yatuma 2, bamwe yatuma 70, bose Bibiliya iravuga yuko yabahaye ububasha, yabatekereye ububasha bwo gusenda abadayimoni, ububasha bwo gukiza abagwaye, kubera yarababwiye ngo genda mubabwire ubutumwa bwiza, mwongere musengera abagwaye, musende n'abadayimoni. Burya ivyo bikorwa dukwiye kubifatanya, kuvuga ubutumwa bwiza, gusengera abagwaye, dusenda n'abadayimoni. Ariko ivyo tubihabwa n'ububasha twakuye ku birenge kwa Yesu. Haleluya! Nimwumva ko ari ivy'ikimazi kuba ku birenge kwa Yesu. Kuba ku birenge vya Yesu turabikeneye. Sinzi vraiment, ongera urondera umwanya wo kuba ku birenge vya Yesu. Uheruka ryari kwicara ku birenge kwa Yesu? Uheruka ryari kwicara ngo utuze ku birenge kwa Yesu, ko yakubuze, ko abona uri hangayitse, ko abona imyitwarariko ikurembeje, naho wokora akazi ujejwe kariya neza, wo kwibaza ngo uri kuragakora neza, ntubabe wibaza ngo Yesu aranezerewe utaciye ku birenge vyiwe. Rondera umwanya muri uko nyene kutagira umwanya, rondera umwanya wo kwicara ku birenge vyiwe. Iminsi ya nyuma ico Satani ariko arakora cyambere, ariko arabuza abantu umwanya wo gusenga, ariko arabuza abantu umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Itiro, imyitwarariko, ibikorwa, itelefone, ibi na biriya, muga umwanya wo kwicara ngo umuntu atuze ku birenge kwa Yesu abantu nawo bafise. Ngira ndakubesheye, ariko ni nabandi ndakubesheye ni sawa, ni nabandi ndakubesheye naho ucubandaniriza aho wari ugeze. Sabwe niko biri gahemu. Muve hasi dusenge Imana. Ndashaka dusenge Imana, uwo Yesu nyene yongere atwikwegereko. Kandi aka kanya nshaka dusenge mu majambo make, ufata ingingo ubugira, kandi wumvise ko ataco wobasha gukora utamufise, kugenda gukora ibi, gukora biriya, nako kazi leta yaguhaye, nako kazi uri kurakora utaciye ku birenge vya Yesu bizogenda nabi. Urime ntiwimbure, abaciye ku birenge vya Yesu bimbuye bizogenda nabi. Wibaze ngo uri kurakora neza, ariko usange ni abashefu ni bariko barabishima, usange biracangatiranye, ubomane nabo mukorana. Akenshi abantu babomana nabo bariko barakorana kenshi kubwo kudaca ku birenge vya Yesu. Ariko nitwicara ku birenge vya Yesu tugasenga, tukumva amajambo y'ubugingo akaba muri twebwe agwiriye, nagira ndababwire ngo ibyacu bizogenda neza, tugira amahigwe, twama ivyamwa nyene, tumererwe neza twebwe ubwacu. Haleluya! Ndagomba rero umuntu wese aduze ikiganza cy'iburyo, twongere kwigira imigabo yo kuba ku birenge vya Yesu. Ushobora kuba kumbure muri no misi wararonse akajyo ko kuba ku birenge vya Yesu, ariko reka twongereze iyi misi ya nyuma, ni washobozwa kuba ku birenge vya Yesu, cyusengera n'abandi kugira ngo bashobore kuba ku birenge vya Yesu. Turabikeneye kugira ngo ibyacu bigende neza. Data, mu izina rya Yesu, turi hano turaciye bugufi nk'ishengero ryawe,
umaze iminsi uvuga yuko abantu bari kure yawe, umaze iminsi uvuga yuko abantu bari mu itiro ryinshi cyane, umaze iminsi uvuga yuko abantu bari mu myitwarariko myinshi gusumba uko baba ku birenge byawe. Mwami, twabaye ba Marita bazanye Yesu mu nzu bagaca bigira kwitwararika ibindi. Udutabare rero mu izina rya Yesu. Kuri ino tariki turafashe ingingo, turongeye kwigira imigabo yuko tugiye kurondera umwanya wo kuba ku birenge byawe, umwanya wo kuganira nawe, umwanya wo gusoma ijambo ryawe, kugira ngo tubane by'ukuri dutuze, uduhanure, hanyuma ubone kudutuma. Mwami, udufashe abavuga butumwa babanze kuba ku birenge byawe, ufashe Mwami abaririmbyi baronka akaryo ko kuba ku birenge byawe, ufashe abakora ibikorwa bitandukanye turonka akaryo ko kuba ku birenge byawe. Uzoba ukoze cyane Yesu, udushoboze kuko dushobozwa na wewe, uduha inkomezi. Urakoze, turagushimiye, turiteze ko inyota nshasha igiye kuba muri twebwe. Reka umuntu wese agira inyota nshasha yo kuba ku birenge byawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.